Shalom, 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 shalom. Abantu banje mumeze neza muraho. Jewe ndaho ndashima Imana, nizera ko namwe mumeze neza. Abo bitameze uko vy'ukuri Imana ibagendere, ihindure ibihe vyanyu. Uno musi ndafitiye ikiyago rero. Nibaza ko nkuko tumaze imisi turi ibiganiro giheze nkuko nari nabibabwiye. Naragarutse kandi ndafitiye ibiganiro vyiza cane vy'ukuri. Tuzoza turagira ibiyago nk'ibi aho tuzoza turavugana ku ma topic atandukanye canke ku masije atandukanye agize ubuzima bwacu bwa misi yose, kandi nizera ntakekanya ko tuzoza turakuramwo ibintu dukeneye, ibintu bifasha ubuzima bwacu, bifasha umuntu kubaho neza, bifasha imiryango yacu kubaho neza, bifasha igihugu cacu, sosiyete yacu kubaho neza. Voilà, Imana ibahezagire rero ariko badukurikirana abari hano mu Burundi, abari mu Rwanda bumva ururimi rwacu, Abanyamulenge, n'abari mu bihugu vya kure, mwese mushobora gutahura ibintu turiko turavuga, mushobora gutahura ururimi rwacu. Imana ibahezagire vy'ukuri, turabakunda kandi turakunda ko namwe mwaduhisemwo mukadukurikirana. Igitangaza vy'ukuri, igitangaza kandi vy'ukuri turabishima cane. Alors uno musi rero ndafitiye ikiganiro canke ndafitiye ikiyago tugomba kuvugana. Ni ikiyago cerekeye gifatiye sinovuga ngo ni suite ya kimwe twagira, ariko kirafatiye cane kuri bino bihe turimwo vy'ibiruhuko vy'abana. Mbega vy'ukuri niyihe nyifato nziza ikwiye abana bari mu biruhuko? Sinzi ko muhora muvyumva mu makuru atangwa irya nino, ni mu bihe vy'ibiruhuko abana bononekarira vy'ukuri. Sinzi ko nabivuga gutyo. Tugomba kuganira ku kintu kijanye n'ibiruhuko, ibiruhuko vy'amashure abana bajamwo, ibi twita ama vacances. Sinzi ko muhora muronka amakuru, ariko ni muri bino bihe nyene twita ibiruhuko canke ama vacances abana bakira canke bagapfa, abana bononekariramwo. Duhora tuvyumva ko muri bino biruhuko canke muri ano ma vacances abakobwa niho batwara inda, za nda twita inda z'indaro ku rugero rurerure kurusha mu bihe vy'amashure. Ni muri bino bihe nyene vy'ama vacances abajene batangura kwiga ibintu bimwe bimwe, batangura kuja guhonja ivyo kunywa urumogi, kunywa itabi. Ni muri bino bihe bimwe bimwe, donc bino bihe vy'ama vacances abana baja gutangura kuguta ibijanye no kuja mu ma boîte, ibijanye no donc n'ububegito butandukanye. Abana bakanywa itabi, bakanywa urumogi, bakiga basohokera mu bindi bintu bitandukanye. Alors mu biganiro ngomba ko tugira canke mu kiyago ngomba ko tugira, ngomba twibaze ni gute ibiruhuko vyoba bénéfique ku bana vy'ukuri. Ni gute ibiruhuko ama vacances koba akaryo keza ku bana, kabafasha mu buryo buri positif. Alors tushobora kwibaza muri kino kiyago n'uruhe ruhara rw'abana ubwabo, n'uruhe ruhara rw'abavyeyi ubwabo. Turafise umuntu azakugira ica bituganiriyeko, ariko nagomba ngo muri kuno kwibaza canke muri no hahise tuzakugira tutararumviriza n'umutumire wacu canke uzakugira ico atubwiye. Tugomba kumenya ko kugira ngo ama vacances agende neza, kugira ngo ibi biruhuko bibe productive canke kugira ngo ibi biruhuko bigire akamaro, bendata umwana canke umuvyeyi bose barafise mu ruhara kugira ngo ibiruhuko bibe vyiza, kugira ngo ibiruhuko bigire akamaro. Abana bafise uruhara rwabo n'abavyeyi barafise uruhara rwabo. Wewe wa mwana udukurikirana, ni vyiza ko nyamara umaze guca ubwenge canke wa munyeshuri udukurikirana muri vacances, ni vyiza kumenya muri bino biruhuko profita vy'ukuri, ibiruhuko vyiza kuri wewe. Profita wiga ibintu bishasha, profita ugira intego, uvuga ati mu kiruhuko ngomba gushika kuri iki. Je naryohewe, ari abajene tugeze kuganira barambwira ko mu biruhuko baca batangura kuja gukora ibiraka, par exemple. Yego, nk'abajene ba ruguru baca baja mu biraka bagaprofita, bagakora ubuyede, bagakora iki. Ugasanga mu biruhuko hari abajene barondeye udukorwa tw'amaboko
biyorganizamo canke bakora, ugasanga umwana azosahiriza umuvyeyi mu kugura ikaye. C'est très important by'ukuri. Ugasanga umwana mu makaye 18 canke 20 azomutuma atanu azoyigura canke 10. Murumva ko ari ikintu ciza cane. Abandi bakaja mu association bakaja gusoma ibitabo, urumva ugasanga bafise ahantu ku centre jeune baja gusoma ibitabo muri vacances. Abandi ugasanga bayorganiza baragira amaje ama competition niki, ugasanga uko biri kose umwana yari yokifye mu buryo buri positif, mu buryo bwiza, sivyo? Ugasanga ibiruhuko biraheze les 2 mois canke bijya biruhuko bitoyi, ikiruhuko kigahera umwana agikozemo ikintu nkabata narize je kanaka par exemple, naheze kina basket, c'est positif, canke narize gukina football, c'est vraiment positif, sivyo? Hani mujana no kwiyokipa uruhara rw'umwana. Umuvyeyi atari wanakujanye, we wa mwana ugira intego, ugira intumbero, wibwira uti muri vacances ndagomba gushika ku kintu kanaka, ndafise objectif kanaka. To abantu bafise ahantu bagomba gushika, to abantu bafise intumbero, abantu bafise objectif. Urabizi iyo umuntu atagira yaja, umuntu umwe yavuze ngo umuntu atagira yaja ntazimira. Wapi uracaje ukavuta yana ntasho ndagiye, agacaje ukavuta ndarengana ijya nzira hita. Mugiye ufise target, ufise objectif, uriye value ukavuga uti mbega caki nagishitse ko muri vacances nakoze iki? Omwe basi naraciye nakaraka ndaronka na 20000 nshobora kwigura ibutura canke ipantaro, ni ikintu ciza. Abana b'abanyamuji nabo nyine ugafixinga ibintu kanaka, ugafixinga intumbero kanaka. Ubwo n'uruhara rw'umwana, ndiko ndavuga uruhara rw'umwana, naho umuvyeyi atovyinjiramo, naho umuvyeyi yoba ataraza ngo avuge ngo umwana akora ibi n'ibi n'ibi. Nk'abavyeyi b'abanyamuji bobo, umupapa umumama naho baba bazindukira kuza biruka kurondera icuri bufungure, kubera iki wewe ubona umengo ubuzima bwawe bworangwa no kuraba televiziyo gusa. Kuva mu gatondo uca ku mugoroba uri kuri televiziyo, urumva kuva mu gatondo uca ku mugoroba uri kuri televiziyo, nta kindi. Kuva mu gatondo gushaka ku mugoroba uri kuri televiziyo, uri kuraba amafilme, amaseri, izihera izidahera, les 2 mois zose zigatoboka kuri mu bintu nk'ivyo by'ukuri. Nibaza ko vous les jeunes, abajene mudukurikirana, shiraho target by'ukuri, ni wiha intumbero, ni intumbero. Uravyumva? Ega abavyeyi yari gavuga ngo reka tugura amayinite twokipe abana niki, kandi c'est positif, mugabo wa mwana toshaka kurara rw'umwana, wa mwana uri ushaka gushika kuki muri bino biruhuko canke mu biruhuko mu vacances ujamwo, uyajamwo uvuga ngo nzoryama, kuryama imiti rukimbura ingone yavyukuri. Kuruhuka ni vyiza, nivyo mwa mwaroshe, bwa les 2 mois zose canke les 2 semaines zose zikwiye guhera vy'ukuri uryamye. Niyo valeur ajoutée, uvuga ati iki kintu ciyongereye ko mvuye muri vacances. Avyumva? Abandi bacaja mu ngeso mbi, bakaja bakatwara inda, abandi bakiga kunywa itabi, abandi bakaborega, ugasanga umujene ya muri vacances mugabo ikintu yakora gusa kwa kujana n'abajama kwinywera idozi gusa. Ibyo ntaco bimaze, ntaho bizogushikana vy'ukuri, ntaho bizogushikana. Alors ni vyiza rero ko tumenya ko hari uruhara rw'umwana. Mugabo kandi namwe mwabavyeyi mwe hari uruhara rwanyu, uruhara rwanyu ntibigarukira kugura amayinite umwana gusa. Namwe mwabavyeyi fixinga ibintu kanaka, uvuga uti nukuri ndagomba ko umwana zo kwiyokipa muri vacances, ndamufitiye intumberi, sivyo? Ufise umwana w'umukobwa, umwana w'umukobwa ntaze no gufatisha imbabura, ntazovyiga ryari? Ko vacances ziza zikarengana, vacances imikazi gahita indi gahita, ugasanga umukobwa yajeje imanite, ntaze no gufatisha imbabura, ntaze no gutora umuceri, ntazi guteka. Nivyo hano mu bisagara bari abakozi twita ngo bakora vyose niki, mugabo umwana wawe ari karapfa, umwana wawe ari karononekara. Uwo mwana ibintu byose bamukorera, umwana bamesera no muri vacances bamesera, no mwana w'umukobwa cyane umwana w'umuhungu, si vyiza by'ukuri. Abavyeyi rero mu buryo bwanyu namwe murakwiye kugirira intumbero donc abana, kuko kugira intumbero umwana ukamugira intumbero ati muri bino biruhuko nifuza nanje ko azosubira ku ishure yageze kuri ibi n'ibi. Urebe ko umugura ama televiziyo gusa, bambaye amayinite, yirabira televiziyo n'amashene mudakontrola, harimo n'izidakenewe, izikenewe n'izidakenewe, kamwe naho mushireho intumbero. Nabivuze muri introduction mu ntango, hari abavyeyi baca abana bakababonesha baza gusoma ibitabo, abandi mu migwi kanaka, uravyumva, gusanga vacances iraheze mugasana par exemple za gukina nka karate, sivyo, canke yasa ahantu muri club de danse par exemple, ibintu biri productif, ibintu vyiza, canke hanaza gusoma ibitabo de livre,
abandi muri kino gihe baca bari abantu bashira abana bakagenda kwa prena icongereza, ça aussi c'est positif. Alors by'ukuri abavyeyi mubikorereko, uruhara rw'abavyeyi namwe rurahari, umwana ntumurekerane yirirwa aryamye matin midi soir, arabe televiziyo gusa, urabe ko arya gusa, ntibigarukira aho vy'ukuri. Vacances abavyeyi mwige kuzifata mu minwe vy'ukuri, mwige kuzifata mu minwe, nawe uri umuvyeyi kuko umwana umufiseko responsabilité, sivyo? Umufiseko responsabilité, nawe uri umuvyeyi hamwe ukwiye valiwa inyuma y'ikiruhuko ukavuga ati umwana ndafise ikiruhuko nagihaye intumbero, nagihaye umurongo. Mw'abavyeyi mwe rero ibiruhuko mubifate mu minwe, sivyo? Ibiruhuko mubifate mu minwe, nivyo abana bafise inshingano zabo, mugabo nawe mw'abavyeyi mufate inshingano zanyu vy'ukuri. Umwana ntumurekerane, ntutane ngo azokwimenya. Hari abarungika ama programme yo kuma église kanaka, navyo ni vyiza, ama encadrement y'ama église, ama église yankadra abana, ça vraiment c'est positif, navyo nyene nukubikorerako. Nukubikorerako, voilà. Nuko rero murakoze mukanya ngaca twumviriza ico umutumire wacu aza kutubwira, ariko l'objectif ya kino kiyago cari ico. Yambu mahoro cane, nitwa Nkurunziza Teddy Hervé, hanyuma nkaba nsanzwe nkora mu buzima busanzwe bijanye no gufasha guhindura inyifato hamwe no gukinga no gufasha n'ihahamuka. Murakoze cyane, rero niyo tuga tuganira ngo tumaze imisi tubikora. N'umunsi twagomba Teddy kubabaza ikibazo kimaze imisi ko kiravugwa kandi kinajanye n'ibihe turimo. Twagomba kubabaza ibihe vy'ibiruhuko abana bajamwo mu bihe kanaka, ubona ko mwaka abanyeshuri baja mu biruhuko nk'inshuro nka 3. Ni muri ivyo biruhuko nyene vy'ukuri amakuru turonka atari make yerekana ko muri ivyo biruhuko abanyeshuri benshi nibo batwara inda, ndavuga inda z'indaro, abakobwa. Muri ivyo biruhuko nyene hari abidoga bavuga ko ariho abajene batari bake bigira ivyo kunywa amatabi, bigira ivyo kunywa urumogi. Muri ivyo biruhuko nyene atari bake vy'ukuri bidoga ko abana baho baba ariho bapfira. Vyari ibihe abana bogiye kuruhuka, mugabo kandi ivyo bihe ngo hariho aho bibera ibihe bibi ku buryo badasubira no kw'ishuri iyo hageze gutangura amashuri. Twagomba kubaza rero nk'umuntu hajejwe ibintu vy'inyifato z'abantu, mbega ni gute abanyeshuri bogira ibiruhuko vyiza vy'ukuri? Ni gute umunyeshuri yoja mu kiruhuko akazosubira inyuma avuga ko yagize ikiruhuko ciza? Ni iyihe nyifato ibereye yabo bana, uruhara rw'abo bana ubwabo n'urwahe? Mbega uruhara rw'abavyeyi rurahari gogo n'urwahe? Merci. Murakoze gose, murakoze cane. Nohera kuvuga yuko hari umugabo washaka kwindi ko wigize igitebo umuyoza umwavu, kandi udafise amahangiro akora amahangiro y'abandi, kandi utagira yaja ntazimira. Umunyeshuri ari mu rugo afise amahangiro, amaze gutora icyo ashaka, amaze gutora kwa neza intumbero y'ubuzima bwiwe, ashaka ari umwuga abona ari ikintu amaze kubona yifuza gukora mu buzima bwiwe, nico tubamagarira mwese bakiri batoya gutangura kuvyumvira muri iyo myaka yanyu batayifise. Kwa ivyo uzotuma uruko bwawe kakubera akaryo keza ko kubandanya amahangiro yawe. Icambere kugira ngo ugire akaruko keza mu buryo butatu no bashikiza muno mwanya. Uburyo bwa mbere mu buryo bw'ivyumviro, mu buryo kumbure bw'ibigumbagumba by'ivyumviro cane, ibintu bibera cane imbere muri wewe. Muri ubwo buryo umaze kugira amahangiro yawe, umaze kubona icyo ushaka, akaruhuko akora umwanya wo gusoma ibitabo, kandi gusoma ibijanye n'ivyo ugomba gukora, ko gusoma yego nini, ko kumenya amakuru y'ibijanye n'ivyo ugomba gukora n'ibindi bitandukanye, ugasoma n'amadocumentaire avyerekeye, kubera yuko ata makuru ufise burya na transformation ishoboka, ata information na transformation ishoboka. Bivuga yuko wewe amakuru ufise umenye ne bakora ibintu ingene bikoreka, icyo nico kizotuma ushobora gusa n'ivyo ugomba, kubera uramenya ibijanye n'ayo makuru. Ico ni kimwe. Mu buryo bw'umubiri, mu
mu buryo buri physique, karuhuko, ugira sport, ugira iki, winonore imitsi, uri umwanya wo kuruhuka, kandi uri umwanya wo gufasha udukorwa two muhira, uri umwanya wo kuba n'abagenzi. Ico ni kimwe, kandi mugabo umenye yuko icambo bagikoze bafise programme nk'ico naco ca physical ugira ibikorwa byo mu rugo ufasha, kabona kajya ko kwiga ibintu bishasha mu buruhuko. Ubugira gatatu ni mu buryo bw'imibano, nureke kwegera aba muvukana, kugendera inshuti abantu, kuko ni umenyera ingene isi yubatse, impanuro z'abavyeyi, cyane n'abakuze, abageze mu zabukuru, kako baba ari bibliothèque yigendera. Aha kuvuga ko mu gihe cy'umwana uburuhuko bwawe uzobugize neza cyane gose. Kuvyo yobaje mu gihe uburuhuko waye umwanya wawe wo kwa mu koregwe, waye umwanya wawe wo gutwara sintaro, waye umwanya wawe wo bibaye akaryo ko kumaramaza abavyeyi. Murazi ikintu kimwe yuko iyo muyabaga iyo ugize ikintu abavyeyi baramaramara, bumva kuzo niso. Rero ninda gomba kumaramaza umuvyeyi amukunda, amwitangira ibishoboka byose, nitagomba kumumaramaza. Rero kubw'abavyeyi bawe, kubw'iteka ry'umuryango wawe, kubwo guhagarira inyungu z'umuryango wawe, witwaye neza muri akaruhuko kawe. Ivyo navuze wese ko ari bitatu: umuryo bw'ivyiyumviro, umubiri, no mu buryo bw'imibano. Nureke gukora ibikorwa, nureke kwiga guteka ku bakobwa no kubaho gukora ibindi bikorwa, kwige kora ibitandukanye bizogufasha akaruhuko kawe kazoba keza cyane. Kandi kaba akaruhuko keza uzwe no kuruhuka ni vyiza. Hama ku bavyeyi naho nitwo kwibagira kugumana urutonde rwo mu rugo. Tunagomba kuvuga iki, yuko hari ahantu abana tukiye kurenza mu byo baraba kuma televiziyo, mu mabuke bamaguriye, mu byo baba bataye kurenza mu nyifato yabo ya misi yose, amasabata, ingene bitwara. Umwana akiri musi yaho waye, musi uburenganzira bwawe, ivyo rugari mu karuhuko ni woreka umwisanzuro mwezwa, urafise uburenganzira bwo gukora, bwo gufasha uwo umwana. Ikindi naco n'abavyeyi, umuvyeyi umwana yariye, umwana ari mu karuhuko, abazi ko bikwiriye, mwandere umwanya wo kuganira nabo, mwandere umwanya wo kwicara nabo, kandi mwandere umwanya wo gusohoka nabo. Mugira umwanya wo gusohoka. Mu mico yacu kenshi abasibenshi barabitahura, musohotse mugahindura vy'ivyo muhira, muri restaurant, ari kuri plage, umwana aruva yuko ukura urubaka ubucuti, ubushika mbega nawe igihe cyose ava kwishura uri ku kazi, kamwanya waronse mbwa mu buruhuko, umurondera umwanya, biko inyungu yakazoza bizobafasha cyane. Numva size ko da ina yetu awifashije ni murakoze. Merci beaucoup. Hanyuma sinzi ko ari akantu wotekera nk'abajene babagira basuye ku ishure, umwana avuye mu biruhuko, kumbura ivy'inyifato twavyumvise, inyifato bakwiye kugira bari mu biruhuko. Mbega ni gute umwana agira asubire ku ishure, nizihe nguvu yotangurana, ni gute umwana yotangurana imihigo mishasha, ikintu bavuze cyo kumenya ico ukeneye, ni gute umwana yotangurana imihigo mishasha vy'ukuri mu gutangura ishuri, kugira ngo kujya bavuga ngo ikivi ni shakare, kugira ngo nyamba mu bice vya mbere umwana atangure gukora neza. Ejo sikera, ejo nubu. Ejo hawe wategura uno munsi, ugize urutonde rw'ingene uzokwiga, umwanya zo kugiramo, umwanya zo film, umwanya urutonde ubuzima bwawe, ubuzima bufise numbere, ubuzima bufise urutonde. Uzoza uraraba yuko ukwezi guheze ugifise wa mutima wo kubandanya. Kandi ivyo ni byo ukunda mu gihe udafise amahangiro, ugomba iki, ushaka iki, kweko wahisemo ivyo uri kuriga, utarabitora naho ugomba iki. Hariyo ahantu ukwiye kubona gushika, bizotuma ukugira ati
tugende kwiba nutugenda, tugende mu rumogi nutugenda, ko urafise aho ukuragenda, kandi aho kuragenda hari ikiguzi bigusaba mu vyivyo vyawe, mu gukora, kandi udakoze ntibizokwizana. Utegerezwa gukora cyane cyane ugira urutonde, ingene uvyuka, ingene uryama, ingene upanga ibintu vyawe, ingene upanga aho urara, ingene upanga impuzu zawe, ingene upanga ubuzima bwawe, ubuzima businumbere. Ico kizogufasha kumenya mu ishuri, ko ku ishuri n'ahantu twigira, n'ahantu twungukira ibintu byinshi cyane. Murakoze gose, kandi ubugize intumbero ukagira urutonde rwiza, mu vy'ukuri ubuzima bwawe uyu mwaka so umwaka wa 6 mu buzima bwawe.